Mwese mudukurikirana turabaha ikaze mu kiganiro umutekano. Umutekano ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Nk'uko musanzwe mubizi, kw'igenekerezo rya 18 Ruhuhuma uyu mwaka turimwo, harasohotse itegeko shikiranganji ryateweko igikumu n'abashikiranganji batatu rijanye n'isuku n'isukura. Mu ngingo ya 5 n'iya 6 ziri muri iryo tegeko, rihamagarira uwo wese afise canke aba mw'itongo ritari iryo mu bisagara risanzwe riri kw'ibarabara rigenewe bose ko ategerezwa kugira isuku ry'iryo barabara ku ruhande rwose rw'itongo ryiwe. Co kimwe n'uwo wese afise canke aba mu nzu canke mw'itongo ritubatse biri mu gisagara canke mu bigwati, maze bikaba bihana urubibe n'ibarabara rigenewe bose, ko ategerezwa gukorera neza mu buryo bwa kijambere ikibanza kiri hagati y'ibarabara n'iyo nyubakwa canke iryo tongo. Muti mbega none izo ngingo ziri muri iryo tegeko zoba ziriko zirashirwa mu ngiro? Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bubicishije mu gisata cabwo kijejwe kumenyesha amakuru, ntibuhengeshanya kurikirana uko izo ngingo ziri muri iryo tegeko ziriko zirashirwa mu ngiro ahatandukanye mu gihugu. Aha turavuga nk'urugendo rwagizwe n'abo mu gisata co kumenyesha amakuru mu ntara ya Butanyerera, muri iyo ntumbero nyene yo kuraba uko biriko birakogwa. Umuhanuzi wa Buramatari ajejwe ivya politike n'amategeko mu ntara ya Butanyerera, akaba asanzwe ari n'icegera c'umukuru w'umugwi ujejwe ivy'isuku n'isukura muri iyo ntara nyene, yaratuyagiye ko ivyo bikorwa bigeze ku ntambwe ishimishije, ariko ngo n'intambamyi ntizabuze. Ivyo bikorwa rero nk'uko mwavyiboneye aho mwagiye muraca mu makomine atandukanye agize iyi ntara n'amazone atandukanye, ibikorwa novuga ko bigeze ku rugero rushimishije tugeranije n'umwanya twatanguriye guhimiriza aho hasohokeye irya tegeko ry'abashikiranganji barisinyeko kugira ngo bino bikorwa bikorwe. Turabona yuko abenegihugu bavyitabiriye ko baravyitabira kandi n'ubu barabandanya. Turishima rero kubera ko tubona yuko biko biragenda neza, geze ku ntambwe novuga yuko ishimishije. Ego n'intambamyi ntizabuze kubera ko burya igikorwa cose gisaba uburyo. Rero kuba igikorwa cyose gisaba uburyo, burya abenegihugu si bose basanzwe bafise uburyo bashobora gukora mu buryo bwihuse igikorwa cya pavage aho ku mabarabara. Ndavuga rero intambamyi zabaye ni zimwe muri zo n'uburyo ku benegihugu bamwe bamwe wasanga baragize amahirwe yo kuba mu bisagara canke no kwibarabara ry'ikaburimbo, ugasanga bisaba yuko barondera amabuye n'umusenyi n'isima, mugabo kandi ugasanga ntibashoboye kuronka ubwo buryo bwihuse. Ariko kubera ko twabanje kubasigurira imvo n'imvano y'iki gikorwa c'isuku n'isukura, ineza ku gihugu no ku benegihugu bwabo, turabona neza yuko abenegihugu bagerageza uburyo bwose bashoboye kugira ngo barondere ubwo buryo bakora igikorwa kugira ngo imbere y'amazu yabo ku mabarabara hase neza. Eka no mu makomine agize intara ya Butanyerera ngo ivyo bikorwa bigeze ku ntambwe ishimishije. Nko muri komine Kirundo, Rikuriyo Berkimas arongoye iyo komine aremeza ko ingingo zijanye n'isuku n'isukura batanguye kuzishira mu ngiro n'iryo tegeko ritarasohoka. Abanza kutuyagira uko umutekano wifashe muri rusangi muri iyo komine. Kijanye n'umutekano dukorana muri ya Nyabune, twese turi kumwe n'inzego zose kugira ngo turabe ku mutekano atagahava kawutosekaza, kuko musanzwe muzi yuko umutekano ari karahara mu ruganda ntibacure. Mu bene igihugu kenshi na kenshi ibyo dukunda kubasaba no kugenzura uruza n'uruza rw'abantu. Ko rimwe na rimwe turakunda kubabwira yuko nko mu bindi bihugu nk'akarorero nko muri Tanzania, n'umunyokuru w'imyaka 80 araguhagarika. Iyo akubonye atakuzi araguhagarika akagusaba vyangombwa. Mugabo twebwe ino abene igihugu usanga baguma basamara iyo babonye umuntu mushasha. Nivyo rero tuguma tubakuramo yuko umwene igihugu wese ikijanye n'umutekano ntabwo ari igikorwa cy'abajeje intwaro gusa, ntabwo ari igikorwa
cyabajejwe umutekano ni cyatwese. Naho rero tubasaba yuko kuza baragenzura uruza n'uruza rw'abantu. Irya tegeko rusangi twebwe ryaje twanatanguye. Twebwe ryaje twamaze gutangura ibikorwa. Naho muza kubona yuko ku mabarabara heshi usanga bamaze gupanga. Itegeko rusangi twebwe rimaze gushika no kuvuga iki twaciye tuja ku kivi. Ariko twari tunagisanzweko. Ari naco gituma twebwe muri rya tegeko rusangi hari ibindi vyinshi twagiye twongeramwo. Kuko urisomye umengo ni itegeko ryibanda ku mabarabara gusa. Mugabo n'isukura. Kuko umene igihugu tumubwira tuti mu manama yose itunga ry'igihugu n'abene igihugu. Haje igihugu kidafise abene igihugu nta tunga kiba gifise. Itunga naryo ku mwene igihugu n'amagara meza. Amagara meza nayo mushobora kuyaronka atasuku n'isukura. Naho rero mubibona muraza gutembera aho muca hose murabona yuko ikijanye n'isuku n'isukura ku mabarabara bijanye no gushira mu ngiro rya tegeko rusangi kiriko kiragenda neza. Muga mu mitumba ako twaciye twongerako nikijanye n'utuzu tw'ukwiherera rusangi. Uko turavuga gushira mu ngiro itegeko mukavuga ati umuntu tuzofata ari kariherera hajya tuzomuca amande, none ni wa mucamande mwereka aho ahaja rero. Naho rero twaciye duhimiriza mu mazone yose mu bene gihugu yuko ahantu hose hari amabare, ahantu hose hari inyubako rusangi ko hategerezwa kuja utuzu kusugumwe, tuwarete rusangi, kugira ngo nitwabona umwene gihugu ari karaja aho hiryo tumubwiye ati wari kuja hariya. Mugabo agiyeyo adafise aho yari kuja nubundi kandi bica bigorana. Nivyo byose nibijanye n'isukura twiyumviriye. Ikindi kandi nikijanye n'abagiye badandaza utubare cyane cyane ku bijanye n'urwagwa. Twavuze tuti ni itegeko, twavuze tuti uko biri kose umuntu atoye icupa akazana n'igikombe akazara daha abuganiza asubizeyo cya gikombe abuganiza asubizeyo kandi icyo si isuku. Naho twaciye dutanga itegeko yuko umuntu wese adandaza akabare ategerezwa kuba afise akarobine yashize kwa giya gikoresho kiba kiri mu rwagwa. Hamuza n'icupa ryogeje neza ukazana ka karobine ukamera nk'uvoma, kujyanye ukamera nk'uvoma, hamugacuhereza umwene gihugu aje kwihereza icyo kinyobwa. Gucyo tugabanye turabi yuko twogabanya ibyo tuguza barakoresha ibikombe biki n'ibindi bikoresho byinshi byo gusuka akozamwo atereka hariya hacafuye yongera akoza muri ya RDP atereka hariya. Icyo rero tuza twaramaze kugihagurukira. Ikindi kandi kijanye n'isuku n'isukura kandi twamaze no kubitangura. Ubwo nyine cyo tubona mu bushikiranganje n'ubundi kandi bashinze itegeko nikijanye na Nyabarega. Hajya ujyana Nyabarega naho tuvuga tuti no kugwiza ifumbire no kugwiza umwavu burya nayo kandi rafasha mu isuku n'isukura. Kuko dukeneye yuko umwene igihugu wese afise Nyabarega acakura mu kigo mu rugo afise ahantu aja gusuka iyo micafu. Rero nikijanye na Nyabarega tuza twarabwiye abene igihugu bose yuko ari itegeko ko bategerezwa gusukura hose. Ego ariko gusa ntawe cavuga yuko bimeze neza cyane, ariko no kwamizako ukabene igihugu hajya ni nk'abana. Abene igihugu ni nk'abana tukiza kuza turamizaho gake maka dushitse kwihangiro bijanye n'ibirato byo byose turabivuga. Mugabo turabona yuko hari abavyumva n'abatavyumva. Mugabo ku mabarabara ho bya pavage abene igihugu bariko baravyitabira. Gusa nyene arajamo tubazo twishe ugasanga nk'umwene igihugu afise akazo k'ivyondo kwibarabara ukacumubwira ngo gira pavage. Naho rero naciye mbwira abantu bose turiko turakorana ati si ivyo, si gucumwe umubwira n'umuntu adashoboye no kugura isima, umupfuko w'isima n'inzu abamone y'ivyondo ucumubwira ngo pava, atashoboye no kubaka inzu yiwe neza. Tuvuga tuti bene gihugu raba ikintu cyose mwokora kwa mabarabara mugabo kijanye n'isuku. Udashoboye pavage tera udushugwe, kuko ibi inumbero nyamukuru
niyo kugira ngo abantu babone ati burya batanguye gwa rugamba rwo kwinjira muri ya mbono kazoza kuko nk'umuntu azoza nka 2028 aduca abona nyine yuko mu Burundi turiko turafata tugenda mugabo nkuba niyo yabatana kimwe twahinduye bwa bundi bavuge ngo bariko baraja mu mbono kazoza kandi tubona bakiri hahandi nyene nawe uretse bwira umwene gihugu uti wewe nahatacushoboye kijanye n'isuku n'isukura bijanye na pavage raba ibintu ukora mugabo nk'umuntu haciye uno munsi agasubira kaca ejo canke hirya yejo abone ko hari icyahindutse abone yuko hari ibintu uri kuri urakora hama nabo kandi basanzwe bafise amazu ari kwibarabara y'ivyondo ngo cumubwira ngo bomora nkuko ahandi na hamwe nagiye ndavyumva oya tumubwira tuti wewe kuri isuku ariko ukore n'ibikorwa vy'iterambere byozo gufasha muri kazoza kugira ngo uronke udufaranga aho kazu kari kwibarabara ugahindure ubaka akazu keza ko dukeneye yuko kwibarabara haje tuzu tweza. Ndi kuri yo Dominique nawe ni musitanteri wa komine Ngozi aremeza ko umutekano wifashe neza muri rusangi muri yo komine arongoye nayo ngo kubijanye n'isuku n'isukura komine Ngozi ngo bageze ku ntambwe ishimishije ngo nikimenyamenya iyo tegeko ryaje bari bamaze kubifata mu ntoke. Umutekano muri komine Ngozi muri rusangi wifashe neza murabona komine Ngozi ko ari ni komine ihanura bibe n'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero uko vyifashe haba ku mupaka gushika no mu yandi mazone yose ku yindi mitumba yose no ku mutekano wifashe neza usivye nyene utuntu tumwe tugenda turibonekeza mu kibano ca misi yose nk'akaboregwe n'ubusuma cane bwo mu mazu. Ku kijanye na fraude yo ku mipaka muri komine ya Ngozi novuga ko turi ku rugero rushimishije kuko twebwe n'iri tegeko ryagiye kuza ari igikorwa twaza twarafashe mu minwe gose kuko twari tuza twarashizeho amakomite ku mitumba yose ajejwe isuku n'isukura turashiraho na komite ya komine ijejwe ico gikorwa ndetse iyo komite yari yaranatwigiye n'ivyokorwa kugira ikijanye n'isuku vy'ukuri ciganze ngaha muri komine yacu ya Ngozi. Muri iyo ntumbero nyene twari twaciye tugiranirana n'amasezerano nishira hamwe gitwa Ecovel Burundi. Gishira hamwe Ecovel Burundi akaba ari ryo ridufasha kwegeranya ayo mayarara yose abari karibonekeza ngaha mu gisagara utuhereye mu ngo z'abantu ku masoko n'ahandi akaba ari bajeje kuyegeranya rero bakayashira ku kibanza kizwi categekanirijwe ico gikorwa muri mu kurangwa neza ico gikorwa hariho n'agatererano rero abene igihugu bagenda baratanga kugira ico gikorwa gikorwe neza ko murazi harakenerwa guhemba abo bakozi begeranye iyo micafu yose harakenera igitoro cyo kunguruza iyo micafu bica bisaba rero ko n'abene igihugu ico gikorwa baca bakigira icabo kugira baterere ico gikorwa kibandanye kigenda neza. Turavye urugero vy'ukuri komine Ngozi tugeze ko kwico gikorwa turabona ko ari urugero rushimishije. Eka no muri komine Kayanza ngo niko kuko ngo ntibasigaye inyuma mu isuku n'isukura ngo bageze ku ntambwe ishimishije nkuko vyemezwa nyene na niyo nizigiye Godefroid arongoye iyo komine ngo bakaba batasize inyuma n'igikorwa co kuzibira ibinogo vyo mu mabarabara. Twebwe twasigaye inyuma turabirembeje sinzi mvuye hariya mwinjira hariya mupi Ngozi muza mu Kayanza mwabonye yuko rako turi ku kivi mbere benshi barahejeje uwataraheza ni bake arabusanga bafise ibanza bine canke bitanu rimwe tugatorera kubera atubwira ati nahereye hari yangiza bwana twetugeze ku ntambwe ishimishije cyane mu bisanzwe umuntu ataraheza yarasamaye ico ramagaye umwe n'uwundi utaraheza nuko bonyarutsa mu bisanzwe n'isuku n'isukura ntitwogira amazu yonyene cy'imbere y'amazu birasaba yuko nibarabara naryo turikingira rero ibyo binogo biriko birazibirwa mwabonye ikomine Kayanza iriko irabizibira dukoresha ikaburimbi kugira ngo dushiramwo isima canke ikariye mugo twasanze bidasa neza mu isuku n'isukura twakoresheje ikaburimbi kugira ngo umuntu haciye agenda Ngozi atakirabona kimwe abonye mu nzira
kubona ibyo kumvikana ingene imbere y'amazu hose twahasukuye mugabo hagati mw'ibarabara naho hari binogo mwabonye yuko ari byiza twe turakora tukivuze yuko nko mu kwezi umuntu yinjiye muri Ruvubu agenda Ngozi azoshika Ngozi atakirogo na kimwe yumvise. Abene gihugu nabo nyene bo mu ntara ya Butanyerera twaganiriye baratuyagiye uko bakiriye umugambi w'isuku n'isukura ndetse n'ukuntu bariko barabishira mu ngiro. Nitwande Ntwari Patrick abamvundo umupoka ngaha mu ntara ya Butanyerera komine Kirundo amvuga ku mutumba wa Muramba ibikorwa by'iterambere ry'igihugu by'isuku n'isukura harabaye kurarika abanyagihugu ko bokora amabarabara umwe wese biba ngombwa ko aba oblige ko zarakora kuntu za kwiparasere yiwe iri ngaha ni byiza birafise ishusho nziza y'igihugu n'iterambere ku banyagihugu kuko nk'ubu n'umuntu avuye mu mahanga kaca yovuga ati igihugu kiko kirasa neza n'igihugu giteye imbere akabibona ko iko kiragenda ahantu hagana heza mu iterambere ry'igihugu. Twitwa Ntande kura Said. Ibikorwa ni byiza cyane ikintu gikomeyemo uburyo kugira ngo umuntu akore ngaha kwera iyi bije atamuntu yari yarayiteguye yarayifise byaratugoye cyane twese nje kugurisha utuntu hirya no hino kugira uyu mugambi tuwushire mu ngiro kandi ho uyu mugambi ni mwiza cyane kuko gituma umugambi ari mwiza cyane literambere ry'igihugu. Jeri nkeza Decimas tuvuka ngaha muri zone ya Mukego irisukura je naribonye neza kabisa. Akamaro gahari nuko ngaha urimo raharaba ngaha nyene hegereye nyene mwigisagara ngaha wasanga hariho ibintu bitegwa bahateye kaje usanga urimo raraba ukabona menga ribara abantu ribona neza umuntu yobona nk'ikintu hakorera muga nkurashaka kuvuga ati reka nkorere ngaha shireho akantu ngaha umuntu aguma hakorera nta ngorane. Nitwandira ikirikesha rero ni das nabonye ko nabibonye ko ari terambere kuko kuba ahantu hasukuye ni byiza kuko nkatwe tuba tudandaza n'ibintu abantu bafungura biba ari byiza cyane kugira ngo umukiriya niyaza akanasanga mu nzu hasa neza agasanga naho yinjiriye ari heza nka je n'ubu ndabibona ko ari terambere ryiza cyane. Hari hakarusho karekare rwose kubera hasa neza rwose ubu niyo harabye n'iri kuturuka hepfo hariya uri kuza ngaho urabona yuko nyene ni santere iri kirahinduka isa neza. Haruhande y'ivyo rero n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ntahengeshanya kwishikira ku kivi kuraba ko iryo tegeko rijanye n'isuku n'isukura ririko rirashigwa mu ngiro aho kuri uyu wa 30 z'uku kwezi kwa gatandatu kwaraye kurangiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ari kumwe n'umushikiranganje ajejwe ivy'inyubako hamwe n'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu bishikiye ku kivi aho baciye mu bibanza bitandukanye mu ntara ya Bujumbura kwirabira uko biriko birakogwa. Kuri uwo munsi nyene umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano yarashikirije ijambo abarundi bose aho yamenyesheje ko wari umunsi wo kugira irindi suzuma no gutangura guhana uwo wese yigize sindabibazwa. Yongera amenyesha ko kandi ukwezi kwa Mukakaro ari ukwezi kwahariwe isekeza ryo kugwanya imicafu cyo bise campagne zero deshe mu kinyamazuru. Bigenekerezo rya 18 Ruhuma umwaka wa 2026 haratewe igikumu ku itegeko shikiranganje rusangi rishinga amahadabu atangishwa abarenga amategeko agenga isuku n'isukura mu gihugu cyacu mu ntumbero yo kumenyesha abarundi bose n'abanyamahanga ba mu Burundi ibiri muri iryo tegeko haratunganijwe ikiganiro cyaremeshejwe n'abashikiranganje bane kwigenekerezo rya 13 Ntwarante umwaka wa 2026. Icyo kiganiro cyaciye ikibiriraho ku maradiyo 200 asamiranira mu gihugu cyacu no ku mihora 8 isamiranira ku mbuga ngurukana bumenyi. Muri icyo kiganiro twaramenyesheje ko intumbero nyamukuru y'iryo tegeko atari guca abantu amahadabu ariko ko ari ukugira ngo umurundi wese yumve ko ategerezwa kugira isuku ahaba
no kwitwararika isuku mu bibanza rusangi. Nk'uko muvyibuka kwigenekerezo rya 13 Rusama umwaka wa 2026 inyuma y'isuzuma ryabaye mu gihugu cyose haratanzwe ikindi kiringo c'indwi zibiri kugira ngo ingingo ziri muri iryo tegeko zibe zashizwe mu ngiro nk'uko vyari vyasabwe n'abene igihugu batari bake kugira ngo bitunganye neza. Uyu munsi rero kwigenekerezo rya 30 Ruheshi umwaka wa 2026 wari wo kugira irindi suzuma no gutangura guhana abigize basinda bibazwa mwishigwa mu ngiro ry'iryo tegeko mu gihugu cyose, kandi nk'uko abatembera mu gihugu hagati bavyibonera abene gihugu baritabiriye bishimishije gushira mu ngiro iryo tegeko. Bamwe barahejeje abandi bari ku kivi. Kw'izina ry'urwego nshingwabikorwa rya leta y'u Burundi no kw'izina ry'abashikiranganje bagenzanje twakoranye iki gikorwa mu ntara ya Bujumbura, turakeje bwongera dushimira cyane abene gihugu bo mu gihugu cyose bashize mu ngiro ingingo ziri muri iryo tegeko shikiranganje rusangi yerekeye isuku n'isukura. Turateye intege abene gihugu bakibandanye ibikorwa na cyane cyane ivya pave no gushiraho beton. Tubasavye ko boshiramo umwete kugira nabo barangize vuba ivyo bikorwa, gutyo igihugu cyose kigire isura nziza. Ariko rero nkuko tubibona mu gihugu cyose haracariho abene gihugu bamwe bamwe, imihana imwe eka n'ibisata bimwe batigeze bakora ikintu na kimwe naho bagumye bahimirizwa akatari gake, kandi ibikorwa basabwa gukora bitanasaba uburyo bwinshi. Abo rero tubamenyesheje ko kuva uyu munsi ibihano byategekanirijwe kuri abo bose biciye amatwi byatanguye kuja mu ngiro mu gihugu cyose. Muri urwo rukurikirane rwishirwa mu ngiro ry'ingingo zerekeye isuku n'isukura mu nama y'urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi yo kwigenekerezo rya 10 Ruheshi umwaka wa 2026, abagize urwo rwego basavye ko hoshigwaho ikiringo c'ukwezi cisekeza ryagutse ryerekeye gukura umucafu mu gihugu cyose, ico twita kampanye zero déchet mu rurimi rw'igifaransa. Ico gikorwa tukaba tuzi yuko gisanzwe caratangujwe na nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu. Iryo sekeza rizoba ku civugo kivuga kiti Uburundi buzira ubucafu kandi busukuye. Kw'izina ry'urwego nshingwantwaro rwa leta y'u Burundi rero turamenyesheje abarundi bose n'abanyamahanga baba mu Burundi ko dutanguje ku mugaragaro iryo sekeza ry'ukwezi kose kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 30 Ruheshi umwaka wa 2026. Nukuvuga ko ukwezi kwa mukakaru kose guhariwe iryo sekeza ryo kugwanya umucafu mu gihugu cyose. Muri iryo sekeza abarundi twese duhamagariwe kugwanya umucafu mu mihana yacu, iruhande n'imbere yayo, mu masoko, mu mashure, mu mabarabara, ahakorerwa imirimo itandukanye, ibibanza byo gufatiramwo akayaga, mu nyubako rusangi n'ahandi. Dusavye umwenegihugu wese kwitwararika iryo sekeza kuko ari igikorwa cyo gukunda igihugu, kandi ni nacyo umurundi wese ahamagarirwa. Dusavye abarongoye amakomine, amazone na cyane cyane abarongoye imitumba n'amakartier kugendera imihana yaho barongoye mu ntumbero yo gusuzuma
uko batunganya ibijanye n'iyarara, bongere babereke uko bibwirizwa gukorwa. Twese hamwe tugwanye umucafu, tugira Uburundi busukuye, bubungabunga ibidukikije kandi bw'akarorero mu isuku n'isukura. Murakoze. Ni no kuri iryo jambo ryashikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, dusozereye ko kino kiganiro. Mwakoze mwese mwariko muradukurikirana, naho ubutaha. Sa